24 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 niho ikigo Bright Generation Center cishinze gusubiza agateka abahoze bihereza ibiyayuramutwe hamwe n'abigeme bahoze mu ngeso mbi zitandukanye cyatanga impamyabushobozi certificat muri rurimi rw'igifaransa kugwaruka rwakurikiranye inyigisho zo gushona mu kiringo c'amezi 6. Abakurikiranye inyigisho barashimira ico kigo ingene citanga mu kubakurikirana, akavuga ko uwo mugabo agiye kubandanya bawukora neza, agasaba gushigikirwa mu kuronswa imashini. Yego umugabo wo gushona uzoduteza imbere, nawize ndawukunze cyane kuko nabonye neza yuko ninamara kuronka akamashini uzonteza imbere mu gihe nzoba ndiko ndashona. Nabasaba ko bodushikira imbere bakadusabira akamashini kuko nubwiye ukuzi gushona wizomwuga aca kubaza mbega ushonera he muri uwo mwanya ko ataka amashini tuba dufise canke atana ahantu nomweka ngo ushonera naka umvuce buri cyo uvuga muga mu gihe nzoba namaze kuronka iyo mashini nzora abantu tuyitereka hanyuma umukiriya aje tuzomwakira ari kirakazanye tugishona hanyuma turonka ayo mafaranga. Michel Manirakiza aserukira ico kigo imbere y'amategeko yamenyesheje ko bafise umwete bavyize babikunze, agasaba uwo wese abishoboye gufasha ubwo gwaruka rukaronswa imashini zo gushona kugira ngo bashire mu ngiro ivyo bize. Uno munsi turabaha urupapuro ariko twiteguye bikwiye kugira tubahe ico tubatekereye kica kibafasha kubandanya uwo mwuga. Nkabasavye abubaha bari ngaha ko bodufasha kugira ngo umwuga wize ntusigare ngaha, ko bize gushona ntashike muhira ngo aburi igikoresho. Twebwe twobareka bakaza bakigira ngaha canke aronsa karaka kagakorera ngaha kuko igo ni cabo, ariko kuva hari yaza ngaha byo bagora. Muratuvugira abanyakubahwa turonke utumashini tubatekerera se tubafashe batunge utwana twabo n'imiryango yabo nabo nyene bitunge. Abo dusohoye benshi baradutera iteka bashyize mu makominote bashyize mu miryango yabo akaboneka ikintu cahindutse. Iyo ni iteka bitera ngo natwe badutera iteka. Uwaserukiye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana yahamagariye ugo gwaruka kuvyaza umusaruro ivyo bize ndetse babe akarorero mu rundi gwaruka. Mbanje gukengurukira iki kigo cabahaye inyigisho ngirakamaro kikanadutumira ngo twifadikanye namwe. Ndabakeje mwese mwakurikiranye izi nyigisho zizobafasha gutegura ubuzima bwanyu ndetse n'akazoza k'imiryango yanyu. Ubushikiranganje bwo gushigikirana imibana agateka kazi na buntu ntibuzohengeshanya kubafata mu mugongo mu gihe mwokwerekana vy'umwihariko ishaka ryanyu. Mwirinde ibibasamaza, mwirinde ubushurashuzi n'izindi ngeso mbi, mwirinde inda nzindaro, mube urumuri mu kugwanya amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi. Twabamenyesha ko ico kigo kibandanya gitanga bene izo nyigisho kuri abo bose bavyifuza.